ya nyuma rondera Imana muri misi ya nyuma rondera Imana muri misi ya nyuma rondera Imana muri misi ya nyuma ya nyuma rondera Imana muri misi ya nyuma rondera Imana muri misi ya nyuma rondera Imana muri misi ya nyuma. Ego shengiro turasubiye kuramutsa amahoro y'Imana, amahoro y'Imana. Ego turashimiye Imana yatugiriye ubuntu kuba muri rishengero, kandi turashimiye cyane n'abavyeyi baturungitse ino. Ego mwavyumvise ko tuva hariya mu ntara y'Ikarusi mugabo kandi mu Siyoni w'Ikagari, abavyeyi barabizi ko turi ino. Hanyuma rero baradutumye ngo tuzobaramutse imwakira izo ndamukanyo, murakoze. Hanyuma rero kandi namwe twarabashimiye ukungene mwatwakiriye nyene abavyeyi bamaze kuturungika. None rero reka dusome ijambo ry'Imana ngaha mu gitabo cy'abacamanza ngo tumaze kuvyumva. Igitabo cy'abacamanza igice c'9 dusome ijambo ry'Imana. Turahera gusoma ku murongo wa mbere turaja gusoma turabe aho tugeza. Igitabo cy'abacamanza inomero z'urupapuro n'amajana 289. Soma. Abimeleki yimye yica bene se, maze Abimeleki mwene Yerubayali aja i Shekemu kwa inarume avugana nabo mu nzu ya sekuru avyara nyina, arababarira ati enda nimumbarize abi Shekemu bose muti cyo bamerera neza niki, nuko mwotwagwa na bene beri Yerubayali bose uko ari 70 canke nuko mwotwagwa numwe. Kandi muribuka yuko ndakavata kanyu n'akara kanyu. Ba inarume baragenda biganira ayo majambo yose abi Shekemu bose bonabo kwimurakimazi, kandi bishimukanya bagendana nawe aja iwabo ikofura yica bene se aribo bene Yerubayali abakerera kwibuye rimwe. Ariko Yotamu umuherezi wa Yerubayali arasohoka kuko yaciye yinyegeza, maze abantu bose b'Ishekemu bakoranira hamwe n'ab'inzu ya Milo bose baja kwimika Abimeleki munsi y'igiti cy'umweroni cari Ishekemu. N'amajambo y'Imana ngaha tubona mu ijambo ry'Imana kugira ngo twibukanye. Hanyuma rero ngaha tumaze kubona ngo uyu Gideyoni rero mwarumvise ivyibo vyinshi. Imana iramugendera, Yesu aramugendera amusanza haramutuma ku Bisirayeli amubwira ati genda ngomba ndagutuma uko inkomezi zawe zingana, ugenda untabarire ubwoko bwanje urwanya abo Bamidiyani. Kandi Imana yaramukoresheje ivy'ubuhizi naho yabanje kwikengera ngo yari uw'inyuma hariya amuba Yakobo, mu bana ba Yakobo b'inyuma hariya mu ruvyaro rwa Yakobo abanza no kwikengera. Ariko kuko Imana itameze nk'abantu, idakora nk'abantu, iramubwira ngo genda uko inkomezi zawe zingana. Are tubona ngo yari yaravyaye abana. Ejo twarabonye ibishinga ntahe, twumvise ibitari bike. Hanyuma rero Gideyoni mu isezerano rya kera aba bakoreshwa n'Imana tubona ko bazana abagore, na Gideyoni yari yarazanye abagore
kandi naha angwa Shekemu yari yarahatoye umugore. Hanyuma rero uwo mugore acavyara Abimeleki. Mugabo Abimeleki akagira n'abandi bavukana ngo bashika 70. Hanyuma rero bavyawe na Gidiyoni uwo dusoma mu ijambo ry'Imana. Hanyuma rero tubona ngo Gidiyoni murazi ko Imana yamukoresheje ivy'ubuhizi, mugabo umuntu ntiyamaho yanduruka aritaba Imana arava mu mubiri. Aha rero amaze kuva mu mubiri tubonye ngo ubu Abimeleki mu bahungu bamwe ba Gidiyoni aca ngo aja i Shekemu iyo nyina yavuka, iyo se yari yaratoye umugore, ngo abaza banarume n'abandi ati mbega muremera ko data yahora kumbe abaganza cyangwa giriki yabagwaniye intambara timurabona ntakiriho ti none mwumva mushobora kwemegwa n'abahungu 70 Gidiyoni yasize twese tukemegwa tukabaganza twese cicyanke mwumva mwebwe abishekemo munshigikiye mungira inama mwumva hamwe yobumwe abo 70 ingahe batuvukana bakavamwo timuvyumva gute teregana kare muramenya yuko narakavata kanyu mama yavuka ngaho Shekemu ngo bavyumvise burya bagenzi turafise ibibazo mu isi ngo bavyumvise barumva ko ico ciyumviro sinzi ukuntu bacakire mugabe Shekemu baca baravyumva neza bati reka tumushigikire ntagomba kwica biwe abo bavukana ngo baca bamubwira ngo ntangorane ti wowe ukubona vyogenda atumaze kubona kwabo 70 bashobora kuba bopfa we ucuzu tuganze ti hanyuma rero turakwemera ntangorane ngo aca ahitana abantu b'imburakimazi abagerera ifeza kugira ngo bica abo bavukana. Ngaha rero tubona ngo amaze gufata abantu b'imburakimazi ngo arabagerera ngo baca bahitana abo bene wabo bose uko bashika 70 ngo ababwira ngo twara kumabuye mu manike mu bacire amazosi ngo babakerereye kumabuye babaca amazosi mugabo ngo hararokoka uwitwa Yotamu. Urumva mu 70 ngira hasigaye Abimeleki na Yotamu. Imana idufashe. Aha dusomya aha hepfo aya mashugwe murayabona, iri shugwe nagitegereje ndaribona. Burya Abimeleki yaragize ikibazo mu ishengero ry'Imana. Imana duteretse mu ishengero ryayo tumeze nk'aya mashugwe. None kugira ngo iri shugwe ribe ryiza dukure mu mwirihe gahemwe ribihije aya mashugwe. Heshenge nta vyiyumviri iri shugwe je mbona ari ryiza gahemwe. Murabona rirarobetse ni ryiza kweri. None mubona twokuramwo mwakahe kugira ngo rigume ribe ryiza mugabo kamwe kavuye sa Abimeleki yaragize ikibazo. Bene wabo 70 bavukana nawe, Imana idufashe ati ncandabaganza mugabo batwavukana batakiriho ncandabaganza. Aca bemera iyo nama mbi titwara kwibuye. Ejo twumvise ngo twararose bitari bike kumbe mu ijambo ry'Imana twarumvise ngo imibereho abatwigishije imibereho kuronka amahoro mu mutima ikindi mu ncama urumva si muga kuronka amahoro mu mutima naragatwaye ikindi twe twigisha abandi canke we wigisha abandi canke gukora neza ukambika abandi ugakora ibikorwa vyiza canke we wigisha ikintu urabe mu byo urigisha namba ndi mwarimu canke muri uburyo butandukanye n'abandi mwahawe ibikorwa bitandukanye aho uzisinzirira ubwawe uzosinzira amahoro mu byo wigishije naho haze hagira ingaruka nziza muri biriya bintu twigishije. Abimeleki ashiraho ikigwa kibi yica abo bavukana bose amaraso riraca baraba amaraso dusoma aha hepfo turabe. Yotamu acaramucira umugani amaze gucika tuca guteba. Yotamu acira umugani abishekemu maze Yotamu avyumvise naha nyene. Yotamu avyumvise aragenda ahagarara ku mpinga y'umusozi Gerizimu asemerera n'ijwi rirenga aravuga ati yemwe bantu bishekemu nimunyumvirize kugira ngo Imana namwe ibumvirize.
kera ibiti vyari bigiye kwiyimikamwe umwami wo kubiganza bibarira igiti cy'umwelayo biti ba ari wewe utuganza umwelayo urishura uti mbega aho noheba amavuta yanje kandi ariyo atumwa nubahwa n'Imana n'abantu ngo nja kwirigwa ndahungabana hejuru y'ibiti maze ibiti bibarira umusukoni biti nuzeweho utuganze umusukoni uravyishura uti mbega aho noheba uburyohe bwanje n'isukoni zanje nziza ngo nje kwirigwa ndahungabana hejuru y'ibiti ari ukabaza maze ibiti bibarira umuzabibu biti nuzeweho utuganze umuzabibu uravyishura uti mbega aho noheba vino yanje inezera Imana n'abantu ngo nje kwirigwa ndahungabana hejuru y'ibiti maze ibiti byose bibarira umubambangwe biti nuzeweho utuganze umubambangwe wishura ivyo biti utasangwa mugomba kunyimika vy'ukuri ngombe umwami wanyu nimuze mwikinge mu gitutu canje naho bitabaye ivy'ukuri umuriro uzokwaduka mu mubambangwe uyigize amasederi y'Ilebanoni Yotamu yungamwo ati mbega aho mwakoze ivy'ukuri nibibereye kwimika Abimeleki aho mwagiriye neza Yerubayali n'ab'inzu yiwe mwamwishuye ivyo yarakwiye data ko yabagwanira ahevye amagara yiwe akabakiza akabakura mu maboko y'Abamidiyani none mwebwe ko mwakuriye hasi inzu yiwe mukica abana biwe 70 mukabakererera kuri ryabuye mukaba mwimitse Abimeleki umwana w'umuja wiwe kuko ari mwene wanyu kugira ngo abe umwami w'Abishekemu none rero asangwa mwakoreye Yerubayali n'inzu yiwe ivy'ukuri nibibereye enda nimunezererwe Abimeleki nawe abanezerererwe naho bitabaye bityo umuriro nuve kuri Abimeleki uyigize abantu b'Ishekemu n'ab'inzu ya Miro kandi umuriro nuve mu b'Ishekemu no mu b'inzu ya Miro uyigize Abimeleki maze Yotamu aca yiruka ahunga aja Iberi abayo kuko yatinya Abimeleki mwene se. Imana idufashe cyane naya majambo y'Imana. Yotamu acaraciye umugani, uyu mugani udasanzwe twumvise awucira ab'Ishekemu ngo bagiye kwimika Abimeleki yaramaze gukora amaraso. Twumvise ko Imana bene data hari ivyo yatugeze twiyubare, umuntu wese akoreshwe n'Imana. Naya majambo acarababwira ati nonaho ni vyiza ko mugiye kwimika Abimeleki ajeje gukora ivyo, ati mbega data Yerubayali ko yabagwanira ahevye amagara. Naragarutse ndiyumvira abakozi b'Imana, ndiyumvira ku ishengero ry'Imana, ndiyumvira na twese umwe wese hari ico yahawe mu ishengero ry'Imana. Abakozi b'Imana, abavyeyi batuzaniye ubutumwa bwiza canke abavyeyi banyu n'abandi kugira ngo ishengero riboneke canke twebwe tuboneke. Burya ntimwibaze ngo vyabaye vyoroshe. Gidiyoni yaragwanye intambara nyinshi mwishengero ry'Imana. Imana irikira rihezagira nibahezagira. Aba bavyeyi muratubungabunga murabungabunga aba bavyeyi bacu bene wacu, murabungabunga aba bavyeyi. Yotamu tiko baragwanira bahevye amagara yabo kugira ngo tuboneke twebwe hariya. Abavyeyi bino nibo batuzaniye ubutumwa bwiza, bahevye amagara. Umuvyeyi yavino wahora badushingira intaye ko ibaze ko vino nikinga hariya n'ibintu bitoroshe, ngo yahitana umuhanyi w'agatoke hari Gitega aje mu misiyoni hariya mu Kagari. Mwiyumvire namwe umuhanyi w'agatoke batuzaniye ubutumwa bwiza. Rero umuntu yahezagirirwa mu ishengero yabitegereza hajya ngo bajya ntaco bamaze ngo nukwiga ngo bongo urumva. Ego nivyo kabisa, urumva yemwe shengero ego kabisa kwiga ni vyiza twige. None aba bavyeyi bahevye amagara baturondera tuce tubona ko ataco bakoze anaco bakoze. Aha ni twimikwa, aha ni mwimikwa kumbe batakiriho. Erega nivyabaye kuri Yerubayali, aha n'abana babo nta na bwakeye. Naye majambo y'Imana reka kumbe ndangize.
ntana bwakerega Erubayali niko vyagenze Gideon abana biwe bose Yotamu tiko data yabagwanira hivya magara none niyo mpembo ahembwe bangirize mu migani soma migani umurongo numwe gusa Cicibiri n'umunani umurongo wa 17 Imana idufashe Ice dusenga Yesu adufashe Imigani 28 ku murongo wa 17 wonyene ndagiye gusoma umuntu ariko amaraso y'uwundi azokwama ahunga arinda shika ikuzimu ntihaze hagire uwo mubuza ndasubiramo umuntu ariko amaraso y'uwundi azokwama ahunga arinda shika ikuzimu ntihaze hagire umubuza Abimeleki yaragize ikibazo yemwe twiyuba umuntu ariko kabisa uyu munsi twumvise ko tukiri mu gihe cy'ubuntu kumbe ugifise ikibazo amaraso ya Yesu aracahari mugabira ijambo uryumve neza umuntu ariko amaraso y'uwundi nka Abimeleki umuntu ariko ubusambanyi atarihana atarabwihana umuntu arimo kwagiriza ibinyoma abandi umuntu kumbe yiba abandi akagira n'ibindi mwiri jambo ry'Imana ngo baze muze mumureke urumva nta n'umumenye Imana niyo yivugiye muri iri jambo ngo umuntu ari kwico kibazo bamwirekere azorinda shikari asinzire rero mugabo mbega noja mu kirere ho yombona mu bugaragwa nikuzimu ngo hose ni yari n'ikijambo ry'Imana rivuga rero n'amajambo y'Imana kumbe dusangiye rero twiyubare turacari mu gihe cy'ubuntu turacari mu gihe cy'imbabazi sindabizi nawe kiri muri wewe ariko naya majambo mwe mwashize mu mutima ngo dusangire nuko mwese abayumvise Yesu nabahezagire Mana yo mwijuru nyakubahwa owe waduteye iteka kuba hano uyu munsi turagushimiye Mana turagushimiye iminsi myiza wateguye kugira ngo twibukanye ijambo ry'Imana kugira ngo twigishanye kugira ngo duhugugwe dukebugwe ko dukwiye kwibara twararose bitari bike mwami Imana turagushimiye ivyabaye none rero turasabye uyu mwanya ubandanye uhezagira twabonye ingene Abimeleki yagize ikibazo ngo yimye abo mutware mwami mugabo acagirwa inama mbi turagusavye Mana mwizina rya Yesu mu bikorwa bitandukanye ugenda urahezagiza abana b'abantu utwigishe gukora neza kuko ijambo ryawe niko ritubarira ngo nitwakora neza niho tuzokwemerwa n'Imana turinde kuba kwibirabagu turinde kuba kwa maraso y'abantu turinde kuba kubusambanyi turinde kuba ko kwagiriza ibinyoma abandi uturinde urakoze Mana kugiye kubandanya uhezagira ibikorwa byose n'abakozi basigaye inyuma mu izina rya Yesu Kristo Nazareti niho tubisavye amen.